itariki 15 hari umugwi w'impunzi witwa Miracle Entertainment wasubiye gutegura igiteramo nk'uko vyama aha nyene muri Kampala, hanyuma tuza tubona umuambasaderi w'Uburundi ngahe Kampala azananye n'igipolisi bagira kuri za ngoma barazitwara, n'ubu zikaba ziri mu ntuze muri ambasade y'Uburundi muri Uganda. Ivyo rero nk'urongoye impunzi nabonye yuko ari agasomborotso, mbere ari nuko turengera, kuko jewe nabifashe nko gukora kandi gatotezo bariko baragirira impunzi, mbere ugasanga twebwe turiko turarenganywa twaka uburenganzira, kuko nivyo twarahunze igihugu, ariko umugenzi wacu turawugumana aho tuba turi hose, kandi nico camye kituranga. Nta muntu ashobora kutubuza umugenzo wacu w'ikirundi ko tubandanya tuwugendera aho turi hose. Kira noneho hariho n'amategeko mpuzamakungu abitwemerera, cane cane mu mategeko yo kubahiriza akazina muntu mu ngingo ya 27 baravuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gushobora kubandanya ariko arakoresha akaranga kiwe ahari hose. Ivyo yanabivuga no mu ngingo ya 15. Rero nkatangazwa rero n'ukuntu umuntu yoba azi amategeko nk'untuze nk'uwuserukira igihugu mu makungu ashobora guhonyanga ayo mategeko akaja kuyahonyanga no mu bantu atakijejwe. Ibi twabonye yuko ari ikintu gikomeye tutokwihanganira, ari naco gituma twaciye dufata ingingo yo kwandikira ibiro vy'umukuru vy'umushikiranganji wa mbere ngaha muri Uganda mu gisata kijejwe impunzi, aribo bajejwe impunzi, kugira badufashe badutabare, kuko impunzi zirageramiwe. Uyu munsi turiko turabuzwa kuvuza ingoma. Ntimuzotangare ejo naho bavuze ati ntuzosubire kubona umuntu avuza ikirundi ngaha mu gihugu ca Uganda. Ibi turabona ko ari ingendo bihaye yo gushaka kuza baratoteza abantu abo bangaje aho bari hose. Murazi ivyabaye Kamanyora mu ntuze mu gihugu ca Congo, baragiye barararika abantu, ubu naho bamaze imyaka bariko baratoteza impunzi zo muri Tanzania. Barabonye ko ico gihugu cabafashije, hanyuma bikagira intuze bigakunda, bakagenda bamwe bakabatahana ku nguvu, n'ubu bariko barabatoteza. Ubu naho haramukiwe igihugu ca Uganda. Ari naco gituma duteye akamo abantu bose batumva batube hafi, bashoboye gutabara impunzi za Uganda.